yazi Berori bivuga ko agiye kumara hafi indwi zitanu inyuma y'ikibuga inyuma yo kugira imvune kuri match ya Brazil n'Ubufaransa muga bivugwa ko meme nava match atarameze neza babanje kumutera imiti kugira ngo ashire kuba akira indwi zitanu Barcelona itamufise deterrence freak imbere uko ahura inkino zitatu zikenewe na Atletico de Madrid yaba muri Liga ndetse n'inkino zibiri zo muri UEFA Champions League ngo arajwe n'ishinga y'ukuntu yokinisha agasubiza umugabo witwa Raphinha mwa zino nkino zikomeye Barcelona yimirije kuraza ishinga n'uburyo ugomba gusubiriza Raphinha bwa mbere twagiye turabona umugabo witwa Rashford mu ntango za sezo yamusubiriye neza cyane nubwo no munsi nawe ubona performance ye wigendira alterna ariko probablement harabaye mwuko kuntu nyene atari kugumana ya performance yari afise igihe ariko arakina Raphinha dali birumvikana ko Raphinha yagarutse ni munagwanira ikibanza ni mwene co kandi deja na performance agarukana iba yemeza buri wese kikibanza kirimo agize gute akimerita rero wewe ugomba kwisanga mu kaga cyane ariko kandi nanagarutse ku kintu ca gestion na chancha jage kiragaragara mu migwe muri La Liga iyo habaye gutizwa abakinyi ariko kandi akaba ari imwe kintu cuko umukinya zogugwa peut-être niyo aba mwiza canke akagugwa kwero ko yakinye ibice runaka kwijana vy'inkino equipe bayarakinye Barcelona wibuke ko bavuganye na equipe yitwa Manchester United ko hamwe boshimishwa nivyo Rashford ariko aratanga bazomugura $30 mugabo aramakuru yegera sohoka kenshi gagiye gatandukanye bavuga ngo Barcelona yagiye kunegosia na Manchester kugira ngo nimiburi bamugure munsi y'izo 30 bagize gute bavuganye ivyo byose bagenda kunegosia canke vyandikwa ari uko Rashford yagize performance nziza bigatsangura kuvuga ko ari nindi migwi ishobora kubirikira murabira hafi bivanye na performance babona afise kwa Barcelona uno munsi hari n'ikinyamakuru chance ko Paris Saint-Germain nayo ishoko yamaze yavyinjiyemo ni Paris ni meme na AC Milan ibi rero ndafata ko AC Milan bivuga ko igomba gusubiriza uwo bitwa Rafael yao ashaka gusohoka rero ziba muri piste za mbere nubwo bitwa Rashford kandi Rashford ni performance peut-être abona afise kwa Barcelona rero ibyo ndabibona nko bimwe mu bintu vyagiye biratuma swat Rashford adakina yabo ko kuntu kujera peut-être kugira ngo Manchester nigume abananiza bivanye na performance afise ko ari gihe cinshi nabonye Afrika yirengagije umwana yitwa Rashford akakinisha abandi akemera kugira ibindi yari indani abariyo politike utopfa kwitauza ibi vyarabaye kuri Antoine Griezmann muravyibuka bona Atletico ava muri Barcelona mutije muri Atletico bavuganye ati muzomugura 40 ni miburi ni yakina ibice 50 vy'inkino menga birangira Atletico Madrid ari inkino bakeneye Griezmann baramwirengagiza rero gusa mfatiye ku kintu bita faze bagezemo sinibaza ko uyu mwanya ari wo kwirengagiza Rashford nk'umusubirizi wa Raphinha ahubwo ni umwanya mwiza uko Rashford aba umusubirizi n'ubundi ari ideal kubera ko inkino ziraje mu buryo bwisubiriza kandi nimwe mu bakenya afise karite zo kumuwinga bitandukanye na Raphinha yahengeswe mugabo kandi akabitora rero wirengagize Rashford nca ndaba deja muwo witwa ko ufize na performance yawe twari kwiyumvira guhengeka Torres mugabo Torres uno munsi nawe nimwe mu bakindu ufise kwa Barcelona yasubiye inyuma cyane kandi wanaraba deja no ku nimero 9 uburyo yatanguye season uno munsi siyo performance agifise jengerageje kubalansa mu nkino zikomeye Torres ikibanza yaragitakaje uno munsi notanguza Lewando Torres akaba mu backup nkuko deje ugiye kuraba nko hagati mu kibuga hagati ya Firmino Lopez no Dani Olmo yari umari experimenter ibyo yarayifise experience mugabo ugiye kuraba ivyo bariko ra producer abakinyi na chancane mu kuba stable Firmino Lopez unubunyera na garantiza kuba iki kibanza agifise nubwo twagiye turabona tu Toronto rasezo bira alterne inkino zitanu wabona Olmo mwiza agarantsa ko titirere z'ingino zitanu Lopez ukamura mugabo no munsi nibaza ko peut-être kuva abasore binjira muri Barcelona bagakinana dushobora kuba arico giye turonse umwanya muremure umwe muri abakinya maze ari titirere ko Lopez no munsi nibaza ko nko mu nkino 10 Barcelona ko ukina yaragaragaje ko ari bagomba kuba indiscutable kandi iyi profil ugarije no kuraba yajanye muri equipe nationale ari karatanga vyiza n'ubundi araza kugaruka kuko deje ubu absence ya Fabian Ruiz yo nimero 10 wa Spain umwana yakwije ibitsindo 12 na assist 17 iyo equipe yitwa FC Barcelona munsi irabura Raphinha zikaba ingorane equipe nationale ya Brazil irabura Raphinha zikaba ingorane hari ikintu no munsi mbona muri zino club nziza zo ku mugabane wa Buraya zisabwa n'ikintu citwa inguvu urabe ko equipe yitwa Real Madrid nkunda gutanga akarorero kwa Real Madrid
buryo uvuze Barcelona rimwe na rimwe hari abantu bumva Real Madrid ku rundi ruhande yeah mugabo uravye nk'inguvu kwa Real Madrid batanga harimo complementarité inguvu Federico Valverde atanga Federico ni umuntu nkunda kwibonera nko mbona Raphinha n'abagabo mu kibuga bazi cyo gukora kandi batanga inguvu nyinshi cyane kandi banazifise mugabo inguvu Federico Valverde atanga ziraba iza Vini zirazikompleta iza Jude zikazikompleta iza Tchouameni zikazikompleta iza Rudiga izo munyegori ugasanga ekipe n'imiburi rafisa abo bakinyi bagera ku 8 batangura mu kibuga bose baba bumva botanga umubiri n'umutima kugira ngo club yabo ibandanye isayangana biri contre no kwa Barcelona bari ku muco wo kumva ngo club yacu irakina mugabo Afrique yamaze kwinjizamo filosofi ivuga ngo tugomba kuzokina umupira uryoshe mugabo ufise inguvu twihuta ivyo ugiye kubiraba ku mugabo witwa Pedri Gonzalez ntavyo uzokwigera ronka mugabo Pedri Gonzalez ntaco Barcelona yamuburanye kubera iki niwe abacapira ivyo bagomba gukina hama akabafasha muri organisation muri make niwe moteri hagati mu kibuga niwe architect w'ivyo Barcelona ikino no munsi mugabo hageze rero citwa gusatira Raphinha yisanga inguvu atanga atamuntu azikompleta kuko Lamine Yamal ashingiye ku mpano gusumba gukomera ashingiye kukumva yuko yo afise iyo mpano gusumba kwitwa umukinnyi akoresha inguvu uca usanga umugabo witwa Ferran Torres azade nk'uko yariko arabivuga Torres ni umwe mu bagabo niyo aba ari mu bihe vyiza condition physique ya Torres si wa mukinnyi abwira ngo genda kubandana n'abadefenseur uca ugarukura umugabo witwa Robert Lewandowski no guhera mu mwaka weza Raphinha atangura kuba mwiza Lewandowski yarakimeze nk'ufise izo nguvu gusumbiriza uno munsi mugabo ni kenshi twabonye imipira iva ku mpande kwa Lamine Yamal iza gukinwa n'umugabo witwa Raphinha mu mwanya ari gukinwamo nande na Robert Lewandowski inguvu rero Raphinha yagiye gutanga yasanze muri club nabo batagomba gutanga nk'iza ariko aratanga biramukostinga araruha uze muri equipe nationale umugabo witwa Carlo Ancelotti bamwe baravuga ngo urumva ngo Carlo Ancelotti ngo yakinishije Raphinha ngo kandi ngo afise ngo ama information ngo yuko ngo atameze neza ngo yatewe imiti ego nivyo kandi Corona shaka agenda gifata nkaho yihutishije ibintu kuko ntigwara urukino rukonta kandi ikinyamakuru Sport cyavyanditse kivuga ko Barcelona ishavujwe cyane n'uburyo Carlo n'ubundi yasuye kujera nabi ibijanye no kugira barigeze kugiranira amakimbirane Barcelona na Ancelotti kuri no mugabo bitwara Raphinha abantu uko deja bitari explosion nkuko vyagenze dufate hagati ya Durafonte na Yamal kuko kiriya giuribuka ko hageze igihe na federation yandika ivuga ati Barcelona gute umukenyaza tugasanga mwe ariyo traitema mwamukoreye ariko ni mwatubwiye ni mwigeze muri rapport ukabona ngo vyo byari vyagiye biraba ta communication yari mugabo ngaha turazi ngo Raphinha muri equipe nationale agize gute akomeye nyuma yo kuva yagize ikibazo c'imvune bica bimenyekana ko Carlo yari yaronse message arayirengagiza Raphinha kini gice kimwe birangira bivuze yute bamuri be mugabo ugeza muri kano kanya bivugwa n'ikinyamakuru Sports ko Barcelona yashavuye muga nta gwandiko turabona aravuga ko Barcelona Yoba yandikiye ishamo ry'umupira w'amaguru canke tubone ngo hariho Brad Offer nyene mu buryo buri direct ahubwo usanga biri dans les esprits y'abantu bagiye batandukanye probablement bakije ba Barcelona canke umugabo witwa nk'Afrika kiyumvira ati Carlo vyo kurangiriye nabi mugabo nta gwandiko kwa Barcelona deja nta n'ugwandiko ruhari gwishamo ry'umupira w'amaguru muri Brazil gwerekana ngo twe hari ico Barcelona twoba twiregura ko yatwagirije naho nyene rero ugiye no kuraba Raphinha yisanga muri equipe nationale ni nka wa Raphinha yisanga muri Barcelona ego iyo equipe nationale ibiviza abakinyi bavuye mu mihinga itandukanye mugabo Vini baronka muri club na Vini baronka muri nationale ni ba Vini babiri ataco bapfana Vini muri equipe nationale ni presque mukinya bayabaye atakina kimwe afasha Brazil hamugaruka ugasanga umugabo witwa Mateus Cunha aracari muri systeme ya integration muri equipe nationale ya Brazil uwongera ko umwana witwa Yoba Pedro nuko nyene Raphinha yisanga n'ubundi bimwe tumwa muri Barcelona navyo agomba gutumwa muri equipe nationale uno muzo habaye nakarikora ko kumva ngo Rodrigo Goes umwana muto yatanguye kwerekana ko azoheka Brazil akiri muto yagitangura guhamagagwa nabo bari bagiye muri treve adahari ivyo bibazo vyose bija bisanga bigomba kugwa kugakana uko umugabo yitwa Raphinha rero je uno muzo ngerageje kuraba Raphinha yatanze inguvu zirengeye iz'umuntu agomba gutanga mu gikogwa hanyuma ntizari kubazo mugira nabi mugabo zarabuza abazikompleta rero muzi Barcelona igeze ahantu navuga ngo ku makombo hanyerera hatemba
uraza ugaruke muri shampiyona ya liga wakira Atletico de Madrid ntufise Rafinha kandi turazi ngo Atletico de Madrid ni equipe n'imiburi biri kugira itsindi gusa ba pressing buryo ugiye kuraba mu rukino rwa shampiyona fazare erega Raphinha nawe yaranabatsinze n'igitsindo Barcelona itsinda 3-1 erega Raphinha baraza kumubura antake nk'umukinyi atuma ivyo yabo bikunda ariko kandi no muri dere mu antake nk'umurideri mu kibuga anashima no muri vestiaire bivuze neza rero probablement bijanye no kumusubiriza ndiko ndabihuza nuko kuna abantu bariko baridogera karo nkavuga ngo nubundi umukinya ashika muri equipe nationale ari abakinye ryari ni bakinye kwa kane yes match Barcelona yabo ya weekend bari bayikinye kwa ku munsi w'Imana saa 9 na Rayo Vallecano acafata urugendo ruja muri Brazil ari bari muri USA muri Amerika yes. donc acafata urugendo aja muri Amerika na entraînement zitatu Raphinha yarafise bivuze ngo deja iki ni kibazo ahubwo twotangura no kwiyumvira Raphinha ubwo yabaye convoqué état de forme bimeze neza nashobora kwerangije ruriya rukino rwa Rayo Vallecano n'ubundi yasubiye kugaragaza wa munaniro ku buryo erega naho yari kuba atabaye convoqué guma muri equipe ko ugenda urabe equipe nyinshi abakinyi bagaragaje amama leze deja kuri ziriya match za avant trêve barasavye equipe zaho nizabakonvoka canke bitanga equipe nationale mu manya bavuga ngo abakinyi bacu bagize utujene miskire ugenda benshi bage barandika utujene miskire usivye nka Ibereceze we vyagiye bimenyekana kwa zucamara nico gi benshi bage baravuga ngo umukinyi wacu yagize akajene miskire nazotumwa ko ni mumusubirize n'ubundi ibi rero nivyo mbona probablement ni gisata c'ubuvuzi ca equipe ya FC Barcelona hanu carasamaye bari kuba bararavye état de forme y'umugabo yitwa Raphinha bakarabica bamariye n'ukuntu bagiye baramubura kenshi forme zo zagiye ziraterana bakavuga ngo Raphinha dutunze asose muri match Rayo Vallecano ameze gute ariko kandi niyaje gukina match ya kivandimwe iri kuri rythme idafatwa nk'iya kivandimwe kuko kinyana France nanabonye bamwe nigeze kuba ndiko ndasomesha makuru mwe by'Ikatalonia bavuga ati tugifise I don't know sinzi ko twovuga ngo abakinyi batiyumvira kuri club yacu gusomba ati ko hari uburyo Raphinha wenyene yarafise ivyo yo kwempoza equipe nationale avec état de forme yo kuko meme ni Brazil iramukenye mu competition yamarari ikintu uri kurengagiza Edi nubwo benshi bagiye baravyumva nico gituma navuze ava yuko biba Raphinha byategerezwa kuba kuri club kubera ko Raphinha statement y'amagara nubwo aje imbere y'itangazamakuru akaba umushinga naye arazi ko Barcelona mwaka kwezi yamwemukiye agaba club nabyo byari bigoye kuvyivanga mu gihe umukinya ko mukinisha 90 matches 3 zine erega ni ngibi biri kuri De Jong Edi uno musi De Jong ugenda urabe ni umwe mu bakinyi ariko aritondesha processus yo kugaruka kwiwe niyiteguye gusiba igikombe cy'isi ku bwa Barcelona biva ku migenderanire yagiranye na Barcelona igihe yitwa kari mu bihe bibi na Raphinha rero hari imigenderanire yagiranye na Barcelona igihe yagize saison nziza mu mwaka weze problem vyogorana ko Raphinha yumva ko yotanga byose muri Barcelona agasiba igikombe cyiza kumwe na Brazil nico gituma mvuga ngo equipe yitwa Barcelona yateza gufata ya mbere ikiga hari abantu bari muri equipe kandi nivyo bahembegwa Raphinha dufise yaramaze amezi abiri adakina état de santé yimeze gute tuzi ko yagiye byagiye mu costing igihe yafashe ingendo ndende aje gukina muri equipe nationale ahejeje match Rayo Vallecano ameze gute erega baye sélectionné Raphinha tankino zitatu nziza afise kwa Barcelona kuko rukino rwa mbere gwiza Raphinha kuva avuye mu mvune n'urukino batsinze Sevilla agatsinda hat-trick n'inyuma ya bakongera bagatsinda Newcastle United Raphinha wo kuri Rayo Vallecano Raphinha bayabaye mwiza kubera ko novuga ngo urukino rwananiye abakinyi presque bose ariko ugiye kuraba Raphinha no munsi yari Raphinha yarakiri muri processus za recuperation ntiyari bwasubira kwa physical fit rero wisanga kame ka muntu ico umuntu ari muri we Raphinha n'umukomba ataba muri Barcelona hagera ku gihugu ho bikabibindi kuko uravye uburyo inguvu atanga muri club nazo nguvu atwara muri equipe nationale ibi rero no muzi genda geragaza nkaraba nkavuga ngo nimba De Jong yo bariko aritondesha process de récupération canke umwanya azomara hanze y'ikibuga kugira garuke ibi ko Raphinha usanga ari presque impossible kubera iki wewe asanzwe afishe esprit de combativité ariko akanisanga ari muri babagabo bavuga ngo ejo nimba mwiza canke jo club yanje niyagira higeze ndi muri babantu barondegwa ko bazohemba abantu bavuga ngo Raphinha yavuye Barcelona komeye nivyo yavuye Barcelona komeye mugabo hategezwa ko mind game ya equipe
nta club nimwe itajugumira iyo hageze treve kuko ekipe ziraburira abakinyi na cane cane nk'uno munsi niwe mukinyi bitwa ko bafise mwiza mugabo bariko barabura kenshi gashoboka kwera amagara yiwe kandi vyagiye biramukostinga cane bivuye kuri ekipe nationale hategerezwa kuba mind game peu importe gukomera Barcelona itegerezwa kuba yarakoze mind game ahantu ikavuga ngo uyu mukinyi nanabonye ko Barcelona yamuharusha bwo kuja muri Brazil Barcelona bamubwira ati genda hafi y'umuryango wawe hafi y'umuryango urakegoma wimvira ko ivyizo mvuga ubanze mvangu wigarukane mu mutwe mugabo nkiyumvira uno Rashford no munsi dufise nivyo yakinye match nziza uburyo yakinye imbere ya Ariwe ariko nabo treve ni rahera bona bafise match ya nyuma bafise match ya nyuma kandi ubona ngo ari mu bakinyi n'ubundi bitegura gukoreshwa muri ine match y'abongereza eregategura kwitegura gukoreshwa kuko abongereza bariko baratakaza umwanya uko ukiye nuko bwije Rashford asanga ikibanza na Anthony Gordon usivye ko musumba equipe ngo statistique ma Gordon ariko arakina cyane ariko ni titulaire indiscutable muri equipe nationale abongereza bafise match ku munsi Marcus Rashford ku ruhande rw'iwe ku munsi w'ejo saa 2 indiscutable ryari erega ubwo abongereza gendura be treve zose bakoze kugeza no muzi ariko narabonye ikibanza kitagira muri turaza ko tubiza ka scenario abiwabo babarikipe bose jewe unamuze ugiye kuraba uwo no kwitwa umusubirizi wa Raphinha ni Marcus Rashford kandi jewe n'imyemerere yiwanje ndi mu bantu bemera umugabo witwa Rashford ko ari umuwinga mwiza uno munsi ari ikintu kimwe abantu tudatahura reka gufata umwana akinira Bordeaux ngo muduze kwa Paris Saint-Germain mutuma ivyo Dembele yatanze premièrement niyo yoba yavuze ari mwiza arabanza agasekwa na progression none Desire du uno munsi si umwana mwiza mu bawinga batonyi bahari isi yose iraba mugabo Desire du wava kwa Arena yasanze Bradley Barcola afise umwanya babanza kuwupfa ega na Bradley nawe yari yavuye kwa Lyon abanza kuyenza Bradley we yari yavuye kwa Lyon asanga equipe atakwira ahagarara mugabo no byamusavye integration rero no muzi abantu batazofata Rashford ngo bumve ko Rashford ashitse muri Barcelona agomba kuba Raphinha no mugabo no muzi ugiye kuraba Rash numwe mu bagabo bari foro physiquement banyaruka bacenga ndanamuzimo karite yo gutsinda mugabo ugiye kuraba kwa Barcelona numwe mu bakinyi no munsi bariko barabura novuga ngo icitwa kwiyizera kwiyemera donc club icisobanuye n'uburemere itanga ku mukinyi Rashford vyaramusetse kandi uko azadi yabivuze usanga uyu mwanya na Raphinha ugomba kubuzinga ejo Raphinha akagaruka ataco ndakora niyo naba naragikoza Raphinha imitima y'abakunzi ba Barcelona yarayifashe twabonye iyo Barcelona isafari ngifise Rashford idafise Raphinha uno munsi ni kico twizeza ko uno Rashford agiye gusubira Raphinha erega edi gusubira Barcelona ishobora gusubiriza Raphinha erega edi gusubirira umuntu kuko bagiye mu gihe Barcelona ikeneye ubwiza bw'abakinyi babo beza yes erega uno munsi ugenda uraba gusubirira umuntu c'est pas à dire kuzuye copie conforme à l'original nukuvuga ngo waje gukavaringa place yiwe soit urabishobora soit bikunanire soit uratanga ibigumiza club mu kibuga mugabo ko mugabo witwa Marcus Rashford mu vyo Raphinha atanga nta 80% yahaye abakunzi ba Barcelona nta 80% yahaye club ku ruhande rw'uwanje ni wi rero no munsi ndaraba ngasanga Barcelona ifise na Rashford aja muri equipe nationale ba Rashford babiri batandukanye muri equipe nationale aza yifitiye confidence kuko arazi ngo ndi muhira n'aba bana tugiye kuba duhurira mu kibuga babaye selectionné canke baduze mu club yabo jewe maze kwitwa mu grand joueur isi yose mbona mugabo nose kwa Barcelona azi ngo ndi mu mahanga aho bagomba kuntuma ivyamirenge kandi barashaka no shobora no gutanga mugabo hari huwa ntanguriye imbere bitanga nintatanga nk'ivyo ashoye Raphinha abantu barambona gute ikigira kabiri club ivy'intuma nici isobanuye ntibinshira kuri pressure niwe Rashford ahari sino n'umukinyi mwiza ku munsi w'ejo bafise match 245 bakina n'abayapani nabonye umenga bari MVP n'umugwari wese wo ku mugabane wa Buraya kuva 2022 uvuze ngo nimwe muri equipe de Jiri kiratanga iyo challenge kandi ifise abakinyi beza kuko no muzugiye kuranga abakinyi baheruka kuba bagenda novuga ngo bakinisha abantu nk'aba uno Maeda n'umwe mu bakapiteni babo ariko kandi kongeramwo Zion Suzuki uriya munyegori yagera avugisha abantu ngo afise n'amamuko muri Nigeria ukuntu kongeramwo abantu nk'aba abasore batariko baragaragara cyane bo muri za Brighton nka iyo wao Pedro Jean Keila na Kaoru Mitoma mu Yapani
Kaoru Mitoma ukongeramwo abantu nk'aba Daishi Kamada ukongeramwo abantu nk'aba iriya ekipe nationale ba Endo Wataru ba Wataru Endo n'abandi urabona ko nimwe muri ekipe nziza kandi ikina football moderne donc football intensity ekipe ntibasezera abadagi muri mondial heza uravye muri match novuga ngo abayapani baruka gukina muri match zitanu ziheruka banganije 2-2 na Paraguay batsinda Brazil 3-2 batsinda Ghana 2-0 batsinda Bolivia 3-0 batsinda Ecosse 1-0 izo ni zitanu baruka gukina nibiri limite gusa ku ntsinzi ariko kandi biragaruka no kuri Mwiza mu bafise bita Zion Suzuki umusore wanango afisemwo naka no mubiri yamuka muri Nigeria sanzwe usamira equipe ya Parma mu gihugu cy'Ubutaliyani muri defense ya batatu ari witwa Hiroki Ito wa Bayern Dominique myaka 26 bari kumwe n'uno musore kine equipe ya Feyenoord Tsuyoshi Watanabe naho nariko ndagaruka tutsembre mwacavuga ngo Rashford deje jafse match nawe nyene kumbura bishobora gusaba kumugerera umwanya azokina kugira ngo kumbure Barcelona muronka afise yo fresher à l'absence y'umugabo yitwa nde Rafael Diaz kuko nk'ubu hamwe nka Rashford yokina natogira ikibazo mugabo akava bigaragara ko yabaye puize nawe ndaze ejo naho twavyuka abantu bidogera witwa tuje ikibazo jewe ca mbere nkingarukamwo eske uno munsi baza kubara akazi katoroshe Marcus Rashford jewe wana Jacques mu minsi ya mbere mbonye Barcelona ironde Rashford ijambo navuze ndagibuka mvuze nti hamwe imvune zo mubabarira Barcelona ironse mu winga kubera ko abantu muzobizo bwange inyuma murabe mwibukiriya Manchester United yari menye Barcelona muri Europa League yari muri version Rashford wa vrai Rashford mwiza wa unda tsinda wa undi assista wa undi vyose mu winga full abantu munibuke Kylian Mbappé aja kuduga isi yari visa ba winga babiri bari comparable umugabo bitwa Marcus Rashford n'umwana twa Kylian Mbappé mugabo comme si Manchester United tashoboye kumaintena iyo forme ya Rashford hamakacha wamane twa Kylian Mbappé dijura progressa ubunye vyo bikigora ko umvisha abantu ko Rashford igeze kwa ari comparable na Kylian Mbappé mugabo kwa Barcelona rero hamwe mwokina na Atletico de Madrid bikanga ko muyitsine mufise Rashford ntimuze muvuga ngo mwabuza Raphinha nivyo ariko tukiri kwa kuko birumvikana ko ntawundi musubirizi Dietera Africa ari guburyo ashobora kuronka umugabo bitwa Marcus Rashford mwiza kugira ngo ashobore kuba amuha uwo musaruro amukire mu maziro nkino mugabe kindi naco naho Barcelona imufise hari uburyo ngo Barcelona batizera ico no kwita umugabo bitwa Manchester United Barcelona ngo yumva ko ishobora kugogwa na Manchester United kunkijanye no kugura burundu bitwa Marcus Rashford kuko Barcelona yo ntivuga ko miliyoni 30 batari capable kuzitanga Bazwa ngo ntibari capable ahubwo barinda kwiga vyinshi bibaye n'ikibazo baguma bamanura ku munsi erega niyo capacity nyene kuko ariko Manchester arabwiye ati ni 30 cyangwa ni retourne arabiso bivora ko Barcelona ngo yatangwe kwiyumvira izindi alternative mu gihe ibuze umugabo bita Marcus Rashford harimwo uno musore wa Benfica de Lisbonne Shedrap Andreas Shedrap ako Shedrap nabonye ngo bamaze kubakurira inzira ku murima arabwiye ati teshwa mute turaza ko tubiga kako mugabo kandi nakana gasore ko kwa Victor Munyozo ko kwa Osasuna mugabo kera Real Madrid sina kake Madrid ngo iracyafise ko do hasha miliyoni 8 kugira ikagaro miliyoni 8 gusa ariko kandi ngono nigiye yo badandajwe mundi mugwi Madrid zoronka 50% bisobanura ngo ni zimwe muri bamwe mu bakinyi bariko baravugwa ko bashaka kuza basubiriye umugabo bita hamwe Barcelona yobura Marcus Rashford ku kibazo